Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bakunzi b'ibiganiro bya SAVEUR divine, ndabaramukije. Muri kumwe na mwene so Pasteur Nestor NSENGIYUMVA. Muri iyi ndwi turamaze iminsi turiko turumva amajambo y'Imana ashimikiye ku kwemera umuhamagaro w'Imana, kwemera gukora ico Imana ikugombako. N'amajambo twigishijwe na bene data batandukanye. Umurongo w'urufatiro canke wo kwishimikiza tuwusanga mu gitabo ca Yosuwa mu gice ca mbere ku murongo wa 9, haravuga ngo none si jewe nkwibaririye ntishikama ushira amanga, nuko ntutinye nturanduke umutima, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Yosuwa uyu yabwiwe n'Imana aya majambo, niwe yari ari kumwe na Mose nk'umufasha wiwe. Yabonye vyinshi mu Mana no muri Mose. Yarabonye ubucuti bw'Imana na Mose. Yarabonye ukwitanga kwa Mose mu kurongora abisirayeli ya myaka yose uko ari 40 mu bugaragwa. Yosuwa yarabonye amageragezwa Mose yagiriye mu gikorwa. Amaso yiwe yari yiboneye ingene abantu bagararije Mose. Mbere yari umwe mu bagiye gutata igihugu c'i Kanani, kumbe yagendanye n'abatagira ukwizera, kumbe yagendanye n'abatafise ivyizigiro bishikamye neza mu Mana, kugeza aho bahavuye barandura imitima abantu, ariko we arashikama. Yosuwa yarabonye ingene abitwa bakora na badatani na Abiramu bagwanije Mose. Yosuwa amaso yiwe yariboneye ingene Aroni na Miriyamu bavukana na Mose, hageze igihe bagahinyura ivyo ariko arakora bakanamwidodombera. Yosuwa yarabonye ingene abantu bagoye Mose, kugeza aho Imana nayo nyene yemeza ko abo bantu ari abantu batagonda izosi. Nonehe Mose ntakiriho, Imana igaca imubarira ngo niwe agiye kubandanya kurongora abantu bameze gutyo, kugeza abaja bukana uruzi Yorodani, akabinjiza igihugu c'i Kanani, akagwana intambara zo kwirukana abahora baba muri ico gihugu, akagishikiriza abisirayeli, akakigabura mu bice 12 nk'uko imiryango 12 ya Isirayeli yari iri. Ndavuze mu bice 12, ariko tutibagiye ko ari umuryango umwe w'Abalewi utari ufise ishamvu mu Bisirayeli. Ishamvu yabo cari igikorwa bahawe. Imana ihamagara rero Yosuwa
biragaragara ko yamuravye mu mutima, ishobora kuba yaramubonyemwo nkeka, ishobora kuba yaramubonyemwo ubwoba, kugeza aho ku murongo wa 5 aha muri iki gice ca mbere Imana yamubwiye ngo reka kugira ubwoba bwabo muzogwana mushitse hariya, kuko nta muntu n'umwe muri bo azoshobora kuguhagarara imbere mu minsi yose uzomara ukiriho. Mbere yungamwe iravuga ati nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Yarabonye rero umubano w'Imana na Mose, umubano Mose yabanye n'Imana, kuba ari sezerano Yosuwa nawe ahawe, byari bikwiye kumukomeza, byari bikwiye kumushyiramo intege no kumva ko akwiye kwemera gukora icyo Imana imuhamagariye gukora. Yari akwiye kwemera kuba uwo Imana igomba kwaba we. Nanje n'iryo jambo ndiko ndagomba ngo umuntu wese ariko aranyumviriza yemere kuba uwo Imana igomba kwaba we. Ibyo rero Yosuwa yabonye hagati y'Imana na Mose, ingene Mose yabanye n'Imana, ingene Mose yakoranye n'Imana, ingene Mose yagendanye n'Imana, akaba bihawe nk'isezerano, byari bikwiye kumuremesha no kumukomeza, agaca yemera rero kurongora Abisirayeli. Ehe rero ku murongo wa 9, inyuma y'andi majambo menshi yo gushikama, yo gushira amanga, no kubwirwa ko akwiye kuzokwitondera ibyagezwe, ibyo Mose yamushikirije, ntatambamira ibumoso canke iburyo. Raba rero aka kajambo gakomeye cyane, naho mvuze ngo nakajambo, none si jewe nkwibaririye. Iri jambo bene data ndumva ryari jambo rikomeye cyane kuri Yosuwa. None si jewe nkwibaririye. Birashoboka ko wowe uri kuranyumviriza hari byari bimaze iminsi bikuzazaniye mu muhamagaro wawe wo gukorera Imana. Birashoboka ko hari byari bimaze iminsi bikuzazaniye mu by'Imana yakubariye ukwiye gutanga, canke kwitanga wowe nyene ubwawe, canke urugendo ukwiye gufata rw'ivugabutumwa, canke sindabizi icyo Imana yaguhamagariye canke yakubariye gukora. Ariko umviriza iri jambo, none si jewe nkwibaririye, ntishika mushira amanga, nuko ntutinye, nturanduke umutima. Na wewe rero uri kuranyumva, ntutinye kandi nturanduke umutima. Ijambo rindi ririmwo rivuga ngo kuko jewe uhoraho Imana yawe. Ndagomba ko wumva ko iyiriko iraguhamagara mu gikorwa iki canke kiriya, iyiriko irakubarira guhaguruka kuvuga ubutumwa mu buryo ubu canke buriya, iyiriko irakubarira gufasha imfuvyi, iyiriko irakubarira gufasha abagwaye, iyiriko irakubarira gushigikira ivugabutumwa mu buryo ubu canke buriya, ni Imana itabaye Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ngo biherere kuri bo, itabaye Imana ya Mose na Yosuwa ngo biherere hariya, itabaye Imana ya Esiteri na Moridekayi ngo biherere hariya, itabaye Imana ya Naomi na Rusi ngo biherere hariya, itabaye Imana ya ba Petero na ba Yohana na ba Yakobo ngo bibe byaraheze. Ni Imana yawe. Mbere ivuga ngo muri ico gikorwa ni wemera, muri izo ngendo ni wemera, muri uko kuyikorera kwawe mu muhamagaro ni wemera, izoba iri kumwe nawe aho uzoja hose, izoba iri kumwe nawe mu byo uzokora byose. Icyo ikeneye gusa ni uko wewe wemera umuhamagaro wayo.
narabonye umuntu muri Bibiliya yemereye Imana n'uwitwa Pawulo. Ijambo ry'Imana riratubarira ko Pawulo yemereye Imana akayikorera bimugoye, bimuruhishije, mbere kugeza aho byamushize no mu gasho. Igihe kimwe rero ariko ariregura imbere y'umwami Agripa. Ijambo ry'Imana yatubarira mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa mu gice cya 26 ingene yiganiye Agripa uko Imana yamugendeye, uko Imana yamwiyeretse, mbere ngo kugeza aho imubarira ngo igitumye ndakwiyereka n'ibindi mbere nzokwiyerekamwo ni ukugira ngo ndagutume ku banyamahanga ngo ugende ubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwiza baje mu muco, bave mu bubasha bwa Satani baje ku Mana, mbere abo bantu baharigwa ibyaha hanyuma bazoraganwe n'abejejwe no kunyizera. Ku murongo rero wa 19 aca avuga ngo nuko mwami Agiripa sinanka kumvira ibyo neretswe kandi byavuye mu ijuru. Nawe mwene data unyumva, ntiwanke kumvira iri kiravugana nawe, kuko ifise ibyo yakubonyemwo, irabona ko yigirira ikimazi. Kubera iki yarenganye ntuzeye na ntuze, kubera iki yarenganye bantuzeye na bantuzeye, mugabe ikabiri kihamagara wewe. Genda rero uyumvire, genda rero ukore, kandi uzobibonamwo umugisha w'Imana. Twe nawe twemere kumvira, kandi nitwayumvira izoduha umugisha. Imana yo mwijuru ibagirire neza, ibahe mpwemu yera uko batahuza uguhamagara kwayo, kandi uko guhamagara kwayo kuzotume nawe uba ingirakimazi mu gikorwa cayo. Mbisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen.